umviriza benshi baramukunze mu biteramo yagiye akora neza na neza, kandi urana ko vyaba ari biteramo vyiza cyane. Ntitworeka kuvuga ko yari kirumara mu muziki, naho uwo benshi bagenda bavuga ngo urumva ngo nta kintu yoba agarutse gukora, ngo ko nubwo yagenga amashuri arakogwa gukorwa arakorwa, mugabo hari ikintu kinini yarafashije umuziki w'u Burundi. Sindiko ndavugira ngo kurande rwa DJ Paul ntimunyumve nabe, ariko hariho abantu benshi yazamuye mu buryo bwo kubapushinga mu kubarondera amasoko. Buryo uri korana n'umuntu afise amafaranga canke neza na neza ashobora kuba afise amafaranga, ararondera amasoko, ibintu bikagenda neza cyane. Twabonye abaririmbyi benshi bagiye basohoka hanze baronka opportunity zo gukorana n'abandi baririmbyi. Twabonye aba Dramati bakorana n'aba Juno Kizigenza, twabonye n'abandi benshi. Ndazi nino collaboration y'u Chris MB bagiye gukorana n'uwitwa Kivombe giye gusohoka, nambi itarasohotse siko, ni indirimbo yakoze, ni indirimbo yari opportunity ya DJ Paul Bro. Rero ivyo muza muri ko muravuga ngo urumva ngo ntaca icamaze n'ikijya nyine igitgeno yatanze kuri akeza mwarakibonye. Numwe mu bantu bashigikira ibikorwa vraiment usanga bari sérieux vrai, bari sérieux, bari au sérieux mu bikorwa basanzwe ko barakora. Yey reka ndabaramutse, amahoro y'Imana yongere kubana namwe abakunzi ba Nuje Entertainment, abantu mwakoze support kuri Nuje Entertainment. Nibaza ko umeze neza cyane. Kinegeno turashoboye, twe tugize imisi twe ko turakora kubw'ingwara amagara nkasezerana, ariko twamaze kuba tugaruka kuri subscribe sharing kugira ibikorwa byacu bishike kure neza neza. Muzo mukoze nigeno turashoboye cy'umuziki n'amuziki, tuba tuko turaraba entertainment na showbiz muri rusange, ariko kandi mwamaze kunyumva kuri micro ya Benija muri Freedom Force of the Money Make Basa Peacekeeper Motivation Champion intore yatojwe nk'ibisanzwe. Tugaruke ku giteramo cyari twitwa ko cyateguwe na Crystal Event. Tugaruke ku majambo neza neza DJ Paul yavuze kabisa. Benshi bariko baramubaza ati mbega ni igiki cyatumye DJ Paul disuye kumubona agaragaye mu bitiramo by'abaririmbyi birimwe abaririmbyi b'abarundi, yari yarabihakanye. Nivyo tugaruke ko hanini kugaragaje kuraba henshi ku mpande zigiye zitandukanye bagiye bavuga amajambo menshi. Twabonye yari yatwaye abaririmbyi nka Dramati, atwara Maria ba muririmbyi nka Lino G, atwara no producer Joel Altone na Amiri Pro. Neza neza ariko tuza kuba twibana ku baririmbyi kuko nibo yari yavuze ko sana. Twarabonye neza na neza igitaramo kigenda neza cyane. Tubona n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye nka Juno Kizigenza yari yagiye kubashigikira hari mu Bruxelles hari mu gihugu ca Belgique. Benshi rero bahagaze ku kintu kimeze gute, ati kubera iki DJ Paul yagarutse neza na neza mu bintu byo gukorana n'abaririmbyi b'abarundi, kandi yari yabihakanye avuga ko ataco birimo canke bimeze rikza. Igigano hetse gutanga ku kinyamakuru gikomeye hano mu gihugu Burundi Akezanet, yaravuze neza neza ko we atari giteramo yateguye, ahubwo ari abamuhaye isoko, arabamuhaye isoko hama nawe arakora. Vyumvikana neza na neza ko atari giteramo namba ariko ko yabivuze, atari giteramo ko yiteguriye we ubwiwe, ahubwo ari kintu bavuze ati kwera twabonye ko umuntu akotegura ibiteramo neza canke ibintu bitiramo vya bimeze neza cyane, dushaka kuzana and then tukore I love hama uzana abaririmbyi vyitwa kari Crystal Event, and then duce dukorana umuntu mbere kuvuga ati wewe turaguha akazi, uzana abaririmbyi dukorane n'ubu buryo nabuya for business. Yabisiguye neza na neza, aho benshi bariko baravuga amajambo menshi agiye atandukanye. Tigwagarutse gukorana n'abaririmbyi gute, avuga ati je suis certain ko ntazosubira gukorana n'abaririmbyi b'abarundi, ntazosubira gukorana n'abaririmbyi b'abarundi kubera ko batari au sérieux iki niki. Ariko aragaruka no ku kintu bavuga ati narakinjiye gatoyi, ariko ikintu yaciye avuga nico benshi bagira ikibazo. Yavuze ati ninabona abandi batari ko barabikora ivyo nahora nkora nzogaruka ndabikore kandi. Benshi rero aho niho bagira ibibazo bigiye bitandukanye. Ino musi DJ Paul Bro hari abantu bamukunda mu bitiramo vyiwe, bahabwiza ikibazo kigenda bro. Ibitiramo neza na neza horategura opportunities neza na neza abaririmbyi baronka kuri DJ Paul, naho bamwe vyarangira nabi, ariko yari opportunities meza. Kwa aba Dramati bararonse collaboration n'aba Juno Kizigenza, ni kuri opportunity neza neza ya DJ Paul. Hari n'abandi benshi bari baronka opportunity yo gukorana n'abandi baririmbyi kandi bakomeye because of Njama
then mugaca muvuga ngo iki niki. Ino musi hariho n'ikintu ntariko ndemeranya nawe kuko yavuze ngo kuva ngena ngo hari ntibariko barabikora. Abantu bategura ama evenement ubu ni benshi bro, ni benshi kandi babishoboye. Tugize imisi tubona ama evenement agiye atandukanye yakozwe kandi ameze neza cyane. Ntibivuze ko DJ Pole nawe nyene ari umwe mu bantu basanzwe bategura ibiteramo beza kurusha abandi, ahubwo fusema tu mu gihe ukuri kurakora ikintu cawe kiraza kuba kigira gute kiryo. Ino musi DJ Pole arashobora kuboneka mu ndirimbo ntaririmbe bro, ukazama mu indirimbo ni yiwe. Ico kintu cyonyene ni igitinyiro ko umujama asanzwe ategura igiteramo kubera ko arashobora kuriha indirimbo yose pipi audio video bikagenda neza hama kabiriha indirimbo ikamwegukira n'inzikimiranire zari zashatse kuba. Rero benshi ko cyo bagiye bagaruka ko cyari cyo kuvuga ati mbega yagarukanywe n'iki, business irabandanya, ariko avuga ati ninabona abo twabavuga ko bazobikora batari ko barabikora anzogaruka. Ese nawe ubona ko abo yavuga ko bazobikora batari ko barabikora? Ariko Jesse ko mbona ikintu gikomeye ari gushigikiranira nkuko byari vyamye bivugwa n'igihe c'amakimbiranire. Then baravuga ati ni ikintu cyo gushigikiranira, gukorera hamwe, umuntu ntumujyaje ngo nukubera ugize ngo ufusa amafaranga ngo canke iki, ahubwo mukorane kugira ngo ibikorwa byanyu bigende neza, bitera imbere mwese, mutera imbere mwese. Nk'umusi turiko turabona ama company ari sérieux vraiment, ni company ishobora gutanga umuduga canke si n'ama competition tugize imisi tubona ari au sérieux sana. Ukubona nka company yaguha umuduga twarabonye byari ibintu biteye ubwoba, byari ibintu ajya na company akwiye kubera exemplaire yandi bro. Abandi ma company agatahura ibintu vya entertainment kandi ibintu vyunguka birimo amafaranga, ariko benshi kubera bakibona umenga ni ibintu by'abanyersérieux by'abantu batari sérieux, ico gituma benshi bataritora. Ariko alhamdulillah kubera ko karamasho waza gusanga meme no kuri banderole ukaza gusanga company zibiri bro, naho nyene aho wagiye ugatakamba, ariko no musi uraza gusanga ku mashuhe ariko nk'abafatanye yuko gwashika kuri 20 cyangwa 15 bakagwanira bivanye n'ukuntu bazi ko utegura ibiteramo. Ngarase gato kuri DJ Pole kuva na kare waza gusanga kuri banderole neza y'igitiramo ciyiwe hatabuza abafatanya bikorwa nka 10 cyangwa 15 kuva na kera abandi barababura. Wasanga igiteramo ciwe kiri kiteye ubwoba cyane, kandi ni wa muririmbyi ni wa muntu yoganiza ibiteramo adatinya, ashobora kuzana umuririmbyi kandi ari sérieux, azana umuririmbyi ashobora kugira yaravye public avuga ati mbega no muririmbyi nzomukura mwiki, hazinjira iki, bizogenda gute. Apana kuzana umuririmbyi kubita amafaranga menshi utazi neza kazona garuka. Twabanye amashuri menshi yagiye ahomba, amashuri nkaya yabanani umujama wo muri South Africa yaruka kuzanga aheruza kuza habonetse abantu benshi, ariko nta bantu benshi babonetse kubera benshi bari bize no kuja gukesha. Hari le 31 décembre ntibari kuri hamera, hari abantu bahari ko barinjira kuri gusa canke kuri make kuri. Urumva gutegura ibiteramo n'ikintu neza biba biri mind yawe ushobora gukora neza ukavuga ati ukini giharuwo. Rero DJ Pole kuba atari karaboneka novuga ko atakintu kinini cyapfuye. Reka Uncle Kriwa nta kintu na kimwe cyapfuye, nta na kimwe, kubera ko abari nivyo bagumye bakora ibiteramo vyagumye biba n'ubu biracyaba. Ahubwo niyagaruka bazoba bagira bafatanize hamwe nabo basanzwe bayitegura mu ntebere gupushinga entertainment ishike ku rugero rwiza nkuko tubona ikiratera ijako. Rero kuvuga ngo urumva ngo ivyo nivyo twatukina bigaruka ko nayenza nyodeba kugira ngo neza mwumve neza nawe ujyagona kugira ngo ibintu bimere neza cyane. N'abari bagize amakenga itubonye abaririmbyi batwawe Belgique baranagaruka iki niki, alhamdulillah ko banagarutse n'amahoro, and then bari bagiye bavuga n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri no mugabo. Ariko mwumve ko abaririmbyi bagiye batandukanye, twizera ko abarinzi bagiye batandukanye bagiye gukorana mu buryo bugiye butandukanye mu mishingira imbere, ko kugerageje kumva urumva ko namba mu muziki harimwe amaguru abiri, ubu yakuyemwo kumwe ariko kundi niyo kugusigaye. Rero guheba umuziki vyoroshe ntibizokunda ujya mugabo arazi ico yakuye mu muziki, nivyo twama twagarutseko. So reka ndabashimira bakunzi ba Nuje Entertainment, mwakoze ibishoboka kugira mumvirize kino kiganiro. Twari duhe tukumburanye utarakora subscribe yikore usharinge bishike ibikorwa bishike kure. Jamora Florida MC Voice of the Money, Makuma Peacekeeper, motivation champion hotujwe. Hasta la vista.